Uyu numwanya w'amakuru adasanzwe ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira ahereriye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe muri uyu mugoroba ku wa gatanu ku itariki ya 22 Nyakanga 2023 twabateguriye neza tuba tohoreza inkuru muza gukurikira mu kanya gatoyi ku buryo burambuye hari bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha makuru hari amakuru dutohorizwa n'amasoko yacu ari rya nino mu nzego nyinshi zitandukanye no mu bice bigize igihugu cy'u Burundi ari biba bivugwa cyane n'abategetsi bitangazwa nabo inkuru ziba zidasanzwe bigaruka ku mutekano mu gateka kazina muntu gutungane politike n'ibindi byinshi bitandukanye byose rero nivyo tubategurira kuri iyi mbonesha kure aho uherereye hose ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'umwanya w'amakuru adasanzwe tuza kugaruka muri politike hamwe n'umutekano mbere yuko ntangura aya makuru ndagusaba kugira niba ari bwa mbere utwumvirije gusabe kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba atari ubwa mbere kandi warabikoze ubisangize bagenzi bawe kugira nabo badacikwa niba bivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mwanya tugiye kubandaniriza ku nkuru zibiri twoba twarabahaye ku munsi w'ejo ndetse n'iyo mu gitondo ku vya President Varisito Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo hoba harabaye ibintu bidasanzwe ari navyo vyateje umwuka mubi ndetse binongereza n'ubwoba mu bene gihugu bavuga ko kudeta igire ibi. Hari isanamu iriko irahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi vuga ivya Prime Niyongabo ndetse na Varisito Ndayishimiye. Hari inkuru yerekana ko Varisito Ndayishimiye agishika mu Burundi yari guca agirirwa nabi dore ko ubu hari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ari mu nama ya ONU. Ikigezweho rero nuko ngo Neva yashatse gukura Prime Niyongabo no kumufunga ngo kurya yabigenjeje kuri Alain Guillaume Bunyoni ariko ntivyakunze. Umunsi yanduruka agenda muri Kiba ngo asize atanze ikete ryo kumufata nawe aca arabimenya ubwo ni Prime Niyongabo niko gucanga afata igisirikare kimuyoboka nawe agenda kugira ngo afate radio nimbonesha kure vy'igihugu ngo biranka. Hari amakuru twabashikirije ko hari ingabo zari zirinze radio nimbonesha kure vy'igihugu RTNB boba barashamiranye ndetse mwijoro bakaba bararwanye dore ko bose nubundi basanzwe bacungera radio nimbonesha kure vy'igihugu ari abo mu mutwe urinda President Varisito Ndayishimiye ariko ico gihe mwijoro ibintu vyabaye ntibisanzwe hari umurwi ubundi usanzwe urinda radio nimbonesha kure vy'igihugu. Ivyabaye muri iryo joro kuri radio nimbonesha kure vy'igihugu RTNB nuko abantu bahagaritswe ndetse berekwa igice kimwe bari bakwiye gucamwo ariko hari ibindi bidasanzwe byo bavyarabaye hagati y'abasirikare bahora bacungera RTNB n'abandi bari baje kubasubirira. Bamwe barabajije abandi bati ese ninde wabarungitse gukorera hano, abandi nabo barababwira ati nitwe twari dusanzwe dukorera hano ese mwe mwoba murungitswe nande. Niko rero vyoba byaragenze ico gihe bivuga ko harabaye imirwano itaramaze umwanya munini hagati y'iyo mirwi ibiri kandi bose bacungera urwego rw'umukuru w'igihugu ari navyo vyongereje ubwoba mu babibonye bakavuga ko byasa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibyo byose rero ngo cari icuka kibi ngo kivuga ko hari abasirikare bari barungitswe na General Prime Niyongabo ariko hari n'abandi bari barungitswe n'urwego rw'umukuru w'igihugu twabibabwiye mu gitondo. Nga rero Prime Niyongabo yafashe igisirikare kimuyoboka nawe agenda kugira ngo afate radio nimbonesha kure y'igihugu biranka ngo bimaze kugenda kurya abantu benshi bavyumvise yuko igipolisi gicungera radio nimbonesha kure vy'igihugu RTNB cashatse guhangana n'abandi bari baje ngo basimbure ku kazi baranka baranana ariko ntivyahereye ngaho. Prime Niyongabo ngico yakoze ubwo nyene
yafashe igisirikare kimuyoboka cose harimo abasirikare bato bato ndetse n'intwazangabo gafata ico gisirikare rero kimera amagabo. Prime niko guca abwira ngo Varisito Ndayishimiye amumenyesha ko atoherahira ngo atahe ngo yururukire ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye ko aca amugirira nabi. Varisito Ndayishimiye rero nawe rero yaciye ngo asubira inyuma aja mu gihugu ca Amerika aho ngo atari aramukiwe kujayo, nubwo rero inama yaragiye yatangiye mu minsi y'inyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ashika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bibandanya kuba kandi biteye ubwoba vyerekana ko hari ikintu kidasanzwe, ngo benshi bakibaza nimba Generale Evariste Ndayishimiye yarananiwe gukura Prime Niyongabo mu mabanga. Benshi rero bavise ivy'inkuru za kudeta zagiye ziravugwa mu bice bitandukanye mu ndwi iheze, nico cari kirako kiravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bimwe bimwe yaba ivyo mu Burundi ndetse n'ibindi byo mu bihugu bitandukanye ku isi. Ese ngo President Ndayishimiye yoba yaragerageje kubaguzanira Prime Niyongabo ngo biramunanira? RPA nijwi ry'abanyagihugu ku munsi w'ejo rero niho bashikirize inkuru ingene ivyoba vyaragenze, dore ko abo bagabo hagati ya Varisito Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo n'ubundi bidasanzwe bimeze neza. Hari n'iyindi nkuru rero kuba twarabagejejeho kuri iyi mbonesha kure mukurikira ko Jire ndiho kubgayo asanzwe yacungera canke yajejwe protokole ya president n'ingendo z'umukuru w'igihugu ari we yari yateguwe kugira ngo asubirire Prime Niyongabo. Niko rero Prime Niyongabo yoba yarashizwe mu ikete Varisito Ndayishimiye yashizeho umukono. Iyo ryari itegeko rero rikura Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare, maze iyo mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca aranka kurishiraho umukono. One uburo ngo haravuye n'ibihuha bivuga umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuva mu ndwi iheze. Niba ari gutyo vyoba bimeze, uwo mugambi wa Prime Niyongabo ari gutyo wari uteye, birumvikana ko ikibuga c'indege coba kigiye gucungerwa mu buryo budasanzwe. Hari bibandanya kuvugwa cyane rero bigaruka kuri umutekano hamwe na politike vy'igihugu. Namakuru rero tuza no kubandanya kubakoreraho amatohoza kugira ngo mumenye vyinshi bigiye bitandukanye bivugwa cyane. Ni inkuru rero tuza no kubandanya gukurikira kugira ngo ntimuzocikwe akantu na kamwe gatoyi kuri yo. Reka tubandanirize rero no mu bindi bisata bigiye bitandukanye nk'uko biriko vyandikwa n'ibimenyesha makuru, ndetse dutangurire kuri iyi mu gisata co kwiyunguruza. Abenegihugu bari bafise ubwoba ko igitoro coba kigire gisubire kuduga. Mirongo y'imodoka yari itondeye igitoro yasubiye kuboneka. Igitoro rero casubiriye kubura ku masitasiyo, bavuga ko coba kinyegezwa kubera rukuru ko coba kigira gisubire kuduga. Ese ukuri nukuhe? Mushikiranganje Ibrahim Uwizeye akaba yatanze umuco. Mushikiranganje Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko nanga nguvu wahejeje kumenyesha ko atagiciro c'igitoro kigira kiduge, ariko ntiyasiguye impamvu igitoro gisubiriye gukena. Imirongo y'imodoka itondeye igitoro gasubira kuba miremire, ndetse ntiyatanze n'umuti wavyo. Muri komine Muruta baraye badatoye agatiro. Ni mu gihe no munsi byari bitegekanijwe ko Reveriyano Ndikuriyo mu nyabanga mukuru wa CNDD-FDD azuba ariko aragendera komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Nagihugu baho bavuga ko baraye bataryamye kubera akajagari k'imbonera kure zibategeka ko bategerezwa kumwakira. Munyagihugu umwe mwijoro akaba yagize ati: "Haramutse neza, ubu ndiko ndakwandikira mpagaze muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Mbonera kure ziriko zirarika abanyagihugu ku nguvu kuja kwakira mukuru w'umugambwe CNDD-FDD batangiye kuva isaha 7 z'ijoro. Nta muntu abatorana agatiro. Batanze itegeko ko atamuntu n'umwe arekuriwe kugurura aho adandariza uyu munsi. Mwumva ku kamara bahama ngo inzara iraturembeje tuyiterwa nabo. Mbega ryaterambere rizoba gute twama turiko turatumwanya mu bitagira mvura? Ijoro batubuze kuryama, ku murango batubuze gukora, twarigorewe." Mu gitondo rero umunyagihugu w'Imuruta hari ubundi yaba yagize ico yandika agira ati: "Ha muri komine Muruta ubuzima bwose bwahagaze kubera urugendo bwa Reveriyano Ndikuriyo.
abanyeshuri bose bo muri komine ya Muruta nta n'umwe yize. Izi saha tuvugana ubu niho akiri, nta muntu arengana n'utari muri uyo mugambwe ngategekwa kujaho. Ntawe uzi ko Burundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Benegihugu rero akaba ariko bari bariko baridoga. Reka tubandanye rero n'izindi nkuru zanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye. Mu kinyamakuru magazine Jimbere banize ko mu Rumonge amasaha yo gukora kubunguruza abantu ku mapikipiki yo bayongerejwe. Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki ngo bari kuriwe gukora gushika isaha 3 z'ijoro, zahora zemeye gukora gushika isaha 1 y'umugoroba. Ubwo burenganzira bukaba buhawe mu nama yabahuje na buramatari hamwe n'abajejwe umutekano mu ntara ya Rumonge kuwa 21 Nyakanga 2023. Matari ngo barashimishwa cyane niyo ngingo nshasha, bakavuga ko hari ico igiye kubungura mu kazi kabo. Muri iyo nama buramatari Leonard niyo nsaba yamenyesheje yuko umutekano wifashe neza mu ntara ya Rumonge, akaba ariyo mpamvu bongereje umwanya wo gukora kugira ngo ababishoboye bose bakore. Abana rero bafungiye mu ibohero ryo mu ntara ya Ngozi baronkejwe n'akaryo ko kuburana n'abana 6 bafitaniye amatati n'amategeko bafungiye mu ibohero ry'abana Ngozi. Nibo rero baburanye kuwa 21 ukwezi kw'icenda 2023 bashigikiwe n'abashingwamanza batanzwe n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB. Kadogo Richard n'umwe muri bo abo bashingwamanza akaba amenyesha ko abana 2 bari kuriwe vy'imfatakibanza, bandanya amenyesha ko abana batari bake baburanye bemera ivyaha. Sentare nayo igacaye inkoni ngufi kubera ko ari abana. Igikorwa nk'ico co kuburanisha abana babasanze aho bafungiye carabaye no mu ntara ya Ruyigi na Rumonge, hejejwe abana bagera kuri 4. Shingwamanza bakavuga ko ico gikorwa ari ciza cane, ko vyoba vyiza kibaye kenshi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko n'agateka k'abana. Ferdinand Ntamahungiro ayoboye urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana mu Burundi FENADEB barashima ko ico gikorwa cagenze, agatera intege abafasha bose kugira igikorwa cyo guteza imbere no gukingira agateka k'abana gatere imbere. Hari ibindi bigiye bitandukanye rero vyanditswe mu gisata c'inkino. Burundi na Ethiopia banganije inguvu, urukino rukaba rurangiye ari kimwe ku kindi. Burundi rero buhejeje kunganya na Ethiopia mu rukino rwa mbere rwo kuranamwo urandi rw'abigemeye mu kurondera itike yo kwitabira igikombe ca Afrika. Bigeme urwo rukino rwakiniwe muri Ethiopia kuri uno wa gatanu itariki ya 22 Nyakanga 2023. Turetse ko urukino rwo gusubiriza abazorukina kwa 26 Nyakanga 2023 muri ico gihugu nyene ca Ethiopia. Nayo makuru rero tukazobandanya kuyakurikirana kugira ngo mumenye ivyinshi bizohavugirwa kandi bizohabera. Ku munsi ugira kabiri wa ryahuriro ry'urwaruka Youth Impulse 2023 ririko ribera kuri Cercle Epic mu gisagara ca Bujumbura, korwa vyabandanije kuri iyo 22 Nyakanga. Mu vyari bitegekarijwe harimo kugaruka ku vyumviro vyo guhindura ingendo no gushikiriza intererano canke recommandation zatanzwe biciye mu mugwi y'abitabiriye iryo huriro. Muhinga rero Ashere niyo nizigiye mu nyigisho ziwe yagize ati gushika ku ntumbero z'imigambi ikomeye birafise ikuguzi. Aha aragaruka ku nyifato zine nyamukuru zo kwisunga kugira munashike ku ndoto ziwe zikomeye nk'imwe y'u Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Nyifato ya mbere hari kwifatira ibintu mu minwe. Asheri agira ati nivyo urashobora gufasha umuntu ariko ntuje mu kibanza ciwe ngo ukore ivyo yatekerezwa. Abatari bake mu rwaruka bamugarira mu vyo kwama bafashwe ukuboko n'imiryango yabo canke abandi mbere hari n'abahendwa nivyo bizera. Nyifato ya kabiri hari gukoresha neza umwanya. Ngiye uratakaza isaha imwe ku munsi, bivuge ko inyuma y'imyaka 15 umaze gutakaza umwaka n'igice. Nyifato ya gatatu kuba nta makemwa canke gukora ibintu neza nkuko Asher abandanya bishikiriza ibikorwa vyiza birivugira rugaruka rwokungukira mu bikorwa bitandukanye vyo gukarisha ubumenyi, kugira umwete no kubahiriza bisabwa mu vyo bakora kugira bashike ku ntumbero. Unyifato ya kane Asher niyo nizigiye agaruka ku bwizigirwa, aho yagize ati ni vyiza kugendera kure y'amaronko yoroshe maze mugakorera mu muco kugira mube abizigirwa imbere fatanye bikorwa banyu gushika ku ndoto biraheberwa.
niko rero yoba yashikirije. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza, kandi naye mukaba muyakurikiye ntimuze gucikwa n'ibindi bice bitandukanye by'amakuru tuza gushikiriza kuri imbonesha kure. Mane bahezagire.